Bavukanyi bakunzi b'Imana mwese mukurikirana ibiganiro vya Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Muri kumwe na Patiri Elia Ntihabose wo muri diocese ya Ruyigi, arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Muhwazi yitiriwe Mutima Mweranda. Je ngo dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu w'idominika ya gatatu ya Pasika. Igisomwa ca mbere twagikuye mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane c'8 kuva ku karongo ka mbere B gushika ku karongo k'umunani. Izaburi ni izaburi ya 65. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane ca 6 kuva ku karongo ka 35 gushika ku karongo ka 40. Yaga Mukama umusazi wawe arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Kuri uyo munsi w'urupfu rwa Stefano habaye umudurumbanyo ukaze muri ekleziya Yerusalemu, ndetse abatumwa bose baciye bakwiragira mu bihugu vy'Ubuyudeha n'i Samariya. Abagabo b'ibanga basiga bafuvye Stefano, arabatera n'amarira menshi. Sawuli nawe muri ico gihe yariko arayogoza ekleziya, ava mu nzu aja mu yindi. Abo asanzeyo sabagabo sabagore akabata mw'ibohero. Abashwiragiye nabo baragendura ivyo bihugu bamenyesha aho baciye hose ijambo ry'Imana. Filipo nawe aramanuka mu gisagara c'i Samariya kumenyesha Kristu. Barindiriye abamutega yompi, kuko bose bumva canke bakibonera ibitangaro yakora. Abari biziziwe na Shetani yarabavamwo ikagenda iraboroga. Ibimuga bitaciyegura canke bigendera ku kibando yarabikiza bigashingura ukuri kwamye. Igisagara cose cari mu kanyamuneza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Muririmbire izina ryayo rininahaye, muhimbaze ishimagizwa ryayo, mubwire Imana muti ibikorwa vyawe nagahambaye. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Abari kw'isi yose baricisha bugufi imbere yawe, bakayaga bakaririmba izina ryawe. Nimuze mwirabire ibikorwa vy'Imana, ibitangaza yagiriye abantu nagahambaye. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Yarahinduye ikiyaga humutse, abantu barijabukiye uruzi, ibirenge bidakandagiye amazi. Aho niho dukura akanyamuneza kacu, kuri we ategekana ububasha imyaka n'imyaka. Bantu muri kw'isi yose shimagiza Imana. Aleluya, aleluya, Kristu yarazutse ntagishobora gupfa, urupfu ntirukimushobora. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayishikirijwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abayahudi ati, jewe ndi wa mukate w'ubuzima, uwunyegereye ntazoba gisonza, kandi uwunyemeye ntazoba kinyotegwa. Ariko ndabibabwiye, mwambonye yamara ntimwemera. Ico Data yampaye cose kizonyegera. Vyongeye uwunyegereye wese sinzomuta hanze, kuko ntavuye mw'ijuru ngo nkore ico nishakiye, navuyeyo ngo nkore ico uwantumye ashaka. Nuko ntogira uwo ntakaza mu bo yampaye bose, ndabazure nyabuna ku munsi w'imperuka. Kuko ico Data ashaka ari uko uwubonye Mwana akamwemera yoronka ubuzima budahera, nanje nyene nkazomuzura ku munsi w'imperuka.
dushemeze ijambo ry'Imana. Ico data ashaka nuko ubonye mwana akamwemera yoronka ubuzima budahera. Bavukanyi, Yezu Kristu ni umwana w'Imana, akaba Mana y'ukuri yigize umuntu ngo atumenyeshe urukundo rwa se wiwe, ngo atwigishe kurangura ico twashinzwe ngaha kw'isi, tubone gushikira ubuzima budahera. Uko niko igitero ca gatatu c'ikatikisimo kibitubwira. Mu makanda ya Yezu, ubutumwa bwacu ngaha kw'isi ni ukurangura ishaka rya data. Mu yandi majambo, ico twashinzwe ngaha kw'isi ni ugufasha kugira ngo abantu bose bashikire ubukiriro, ukwitanga nka Kristu, ngo ubuzima bwacu bube iyungiro ry'Imana n'igihugu cayo, maze ntihagire n'umwe aronka icitwazo c'uko yabuze ingene urukiza rw'Imana rwomushikira. Imana ishaka ko abantu bose bokira, maze bagashikira ubumenyi bw'ukuri, nk'uko Pawulo mweranda abwira Timote mw'ikete ryiwe rya mbere igabane ca 2 akarongo ka 4. Nivyaba ari ivy'ukuri ko Yezu ari akaganuka Imana yahaye isi, ntivyoba atari vyo ko turi ingabire Imana iha Yezu. Aha twoshobora kwibaza utubazo tumwe tumwe. N'uyuhe muntu yokubahuka kwibaza ko Imana yamuteretse kuri iyi si ngo yikorere ivyo yishakiye, uretse ugushaka kwayo kweranda kukaranguka nk'uko bigenda mw'ijuru? Twama twabisubiyemwo igihe cyose tuvuga ca gisabisho ca dawe wa twese, ivyo ushaka nibigigwe kw'isi nko mw'ijuru. Ninde azorangura iryo shaka ry'Imana? Mu yandi majambo, ico twashinzwe ngaha kw'isi ari naco kizotuma dushikira ubuzima budahera ni giki? Umwitwarariko wo kuronderana ntazi yo kurangura ico twaremewe ngaha kw'isi niwo musa utuma ubuzima bwacu bworoha, bukaba bwiza kandi bukarondoka, bugatanga ivyamwa. Umwigisha dufise bavukanyi n'umwe, ni Kristu. Niwe yatiwe na Mana se ngo aduhishurire ukuri kose kurora ku Mana, yongera aduhishurire ukuri kose kurora ku muntu. Tuje kw'ishure ryiwe watayindi mfungurwa yari afise uretse kurangura ugushaka kwa se, kugira ngo twakigwe nta kindi dusabwa uretse ukuza. Ego, ukuza kwa Yezu tukaza tumugana. Umuntu akaza uko ari atakindi yitwaje uretse gusa ugushaka gutonganutse. Ukuza umuntu ataje kunegura, ariko aje kuko yemanga ko arushe, agomba ko Yezu amuruhurira. Ni nawe atubwira ati, nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Raba inkuru nziza ya Yezu Kristu nko tuyishikirizwa na Matayo mweranda igabane c'11 akarongo ka 28. Mu nkuru nziza twasomewe, Yezu aduhishurira akaranga kiwe. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Yezu n'umukate, niko atubwiye. Umukate umanuka uva mw'ijuru, si ikintu, n'umuntu. Yezu atubera umukate igihe tumwemera. Uje kwa Yezu uwumwemera ntakenera kugenda ahandi kugira hage, nta nzara n'inyota bagifise. Yezu niwe jambo rizima rya data, niwe soko ry'ubumwe, akanyamuneza n'amahoro. Ukutamwishimikiza bituma twamana ibibazo n'amaganya mu mibereho yacu ya misi yose, tukama duhugumbwa. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Nta muhanuzi bavukanyi n'umwe yigeze asaba abantu ngo bamwemere nk'uku kwa Yezu. N'umusavyi w'Imana Musa ubwiwe yatumirira abantu kwemera Imana. Yezu yigereranije n'Imana. Mu bihe bitari bike tumubona aboneka nk'isoko rihebuje ry'urukiza, mu mvugo iserura izina ry'Imana, akumwe yonyene ubwayo yimenyesha Musa, nduwuriho. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima,
raba inkuru nziza ya Yohana igabane ca 6 akarongo ka 35, ikigabane ca 6 akarongo ka 48, aka 50 n'aka 51. Jewe ndi umuco w'isi. Inkuru nziza ya Yohana ikigabane c'8 akarongo k'12 n'ikigabane c'9 akarongo ka 5. Jewe ndi irembo ry'intama. Inkuru nziza ya Yohana igabane c'10 akarongo k'7 n'ak'9. Jewe ndi umwungere mwiza. Inkuru nziza ya Yohana igabane c'10 akarongo k'11 n'ak'14. Jewe ndizuka n'ubuzima. Inkuru nziza ya Yohana igabane c'11 akarongo ka 25. Bavukanye, Yesu ati jewe ndi wa mukate. Iyo mvugo ni imvugo ifise inguvu zidasanzwe. Aha Yesu yigereranya n'inyigisho ziwe. Inyigisho yiwe ni umukate. Wenyene ubwiwe ni umukate ushobora kutumara inzara. Uwo mukate w'ukuri utuzanira ubuzima budahera, ariko mu kuronka umuntu abanza kugaragaza ukwemera afise mu buri umukate w'ubuzima. Mu kugaragaza ukwemera kwacu kwama tugira tuti nemera umukama umwe Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana, yavyawe na data atamyaka iravugwa, ni Imana iva ku Mana, umuco uva ku muco, Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, yaravyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, vyose vyaremewe kuri we. Yesu ni umukate w'ubuzima, ni isoko ry'akanyamuneza. Umwakira amwuzuza agahimbare ko karanga k'inkuru nziza. Nanone aho inkuru nziza ishitse huzura akanyamuneza. Igihe ijambo ry'Imana rishikirijwe, abaryumvise bakaryakira buzura akanyamuneza. Dusabe. Mukama, subira udufashe, imitima yacu yagukira umugambi wawe w'urukiza rudacagura, urukiza rwagenewe abantu bose. Inkuru nziza imenyeshwe, ntizigamwe n'abiyumvira ko bayishikirijwe. Ha abitwa ba Kristo baruberera, ukutigera bifata nk'uko womenga nibo basa igenewe, ahubwo nkababwiriza kuyimenyesha abandi. Amen. Imana ibahezagire.